ibihe birakomeye cyane, haba muri urugendo rw'agakiza. Ibihe biragoye uko abantu babyifatamo. Mu ndwi iheze twarize ku majambo y'Imana atandukanye, bagenda baratwigisha yuko Yesu agomba kwigwiza muri twebwe. Mu majambo y'Imana twagiye turabona menshi, twagiye turiga uko Yesu agomba kwigwiza muri twebwe, tugenda turabona ko Yesu ari umwizigirwa, ko natwe dukwiye kuba bizigirwa nk'uko Yesu nawe yarari. Tugenda turabona ko Yesu yarasenze, natwe dukwiye kuba abasenzi. Tugenda turabona ko Yesu yongewe inkomezi, kandi ko Yesu yagirira akagongo abandi, kandi ko Yesu yagenda arakiza abagwayi, kandi Yesu yarasenda abadayimoni. Rero Yesu aragomba yuko dusa nawe, ko dukwiye gukora nk'ibyo nawe yakora. Haleluya, haleluya. Ko twomera nk'uko yarari, uko yarari ko natwe dukwiye kuba, kugira ngo dukore nk'ibyo yakora. Rero uwo agomba kwigwiza muri twebwe, uwo agomba yuko dukora nk'ibyo yakora, agomba ko tuba abagwaneza nk'uko nawe yari umugwaneza, agomba ko tuba bizigirwa nk'uko nawe yari umwizigirwa. Uwo rero dutegerezwa kumukurikira mu bihe byose. Amen. Dutegerezwa kumukurikira mu bihe byose, haba mu bihe byiza, haba mu bihe bigoye. Uwo dutegerezwa gukurikira inzira yiwe. Mbega none tuzobishobora gute? Reka dusome amajambo y'Imana ari mu Baheburayo igice cya 12, turahera ku murongo wa mbere dushitse ku wa 3. Urupapuro rw'amajana 257 isezerano rishasha, dutumbere Yesu wenyene. Nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashitswe imbere twihanganye. Dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashitswe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore, ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Uyu rero twariko turavuga yuko agomba kwigwiza muri twebwe. Uyo niwe rero amajambo y'Imana ariko araduhamagarira kumutumbera wenyene, ko dukwiye kumukurikira wenyene. Yesu na karorero keza, uyu nyene turiko turakurikira. Uyu rero mu kumukurikira biradusaba ubwa mbere gushira umutima kuri we nyene, Yesu nyene bwiwe, ko dukwiye gushira umutima kuri we. Aha amajambo y'Imana arabitwereka neza mu uyu nyene turiko turakurikira, ko dukwiye kwiyambura ibituremera byose, kuko ubwo rugendo turimo hari igihe tunyaruka. Ibikuremera byose ukabanza ukabikuraho,
namabona abatrete iyo bariko baritegura, iyo bashaka kugira amakursi yabo, impuzu zibaremera ntibazambara, kandi nta muntu yoja kwiruka afise ibyo yikoreye mu ruhisha. Ari ukuntu bitegura bakambara impuzu zito zito ziza kubashoboza kwiruka. Imana ishimwe cyane. Rero ngo wiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwa ibyo twashizwe imbere, twihanganye